gangster. Twabonye wambaye impuzu yanditse ko Jaribu Africa ukaba wikoreye n'imizigo wotubara Jaribu Africa ni ikihe kintu canke bifasha iki? Jaribu Africa ni ishirahamwe rimeze neza cyane rikunda abapfakazi n'imfuvyi. Jaribu Africa ubu mwaka wobugira imyaka 2 uri kurafasha impfakazi n'imfuvyi aha muri komine yacu ya Kabezi. Jaribu Africa yaraduhaye ahantu turima ataco idusavye naho twarima imvubu igaci ija muri ya myubati gaci yirandagura. Jaribu Africa yaraduhaye ama mituweli twivuza ko ku buntu ataco idusavye. Jaribu Africa nishira hamwe gita abapfakazi n'imfuvyi. Jaribu Africa kandi yaraduha dutaye duto tudandaza ariko ubu rero ntitukidandaza kuko twagiye kwanguca dusanga ibintu byaraduza agaciro ubu iraho kuko ntaco tikoresha ariko naho nyene basaba nti Jaribu Africa n'ubundi yitwiyumvire ko izidukuriza agataye kugira ngo tubandaye tudanaza kugira ngo bamupfakazi azoro nkakura kunyu canke twatuvuta. Jaribu Africa yaraduhaye amasuka turimisha. Jaribu Africa yaraduhaye imipira noneho nivyo mwibonera n'ibintu bigaragara. Jaribu Africa nishira hamwe rifasha imfuvyi n'abapfakazi. Nagenda basabe rero mugene muduterera kamo kugira ngo mudusabire haruguru y'ibarabara aho twurima kugira ngo natwe dusorome imyumbati yeze nk'abandi. Jaribu Africa kandi mwongere mwiyungunganye uko mwari mwiyungunganye igihe mwaduhutwo dutahe mudukuriza imitabwa dushobore korengere shobora kuyikoresha. Hama kandi kindi no basaho no vuga nti no shimira Imana yashimye kwashyamwe umutima wo gukundana mugakunda imfuvyi n'abapfakazi mugende mutera kamo n'abandi bo babifuza ko boshobora kuza kugira ico bakora ku mfuvyi n'abapfakazi no vuga nti Imana ibahezagiye. No babwira yuko bagiye kugurisha imfashanyo babahaye ko bariko baragurisha imigisha babahaye kuko ugurishije umugisha aho buhombye cyane. No babwira nti mwihangane muzigama izo mbuto muheze muze muzitere hanyuma kugira ngo namwe muze muri cyo mufasha izo mfuvyi mwabapfakazi. Murakoze. Yego murakoze nawe.